Maroc kuri wa gatatu yatana mu mitwe na Nigeria mu gice cya kabiri gishiri ca nyuma mu rukino abakunzi umupira w'amaguru bari bahanze amaso. Ugo rukino Maroc iri imbere y'abakunzi bayo yarerekanye ko uno mwaka atakindi shaka atari gikombe mu kurusha Nigeria, ariko Nigeria nayo ntiyigeze icika inkokora. Iminota 90 za kurangira iyo migwi inganya ubusa ku bundi. Iminota 30 y'inyongera nayo nyene yarangiye iyo migwi ikinganya. Maroc iza kubona intsinzi kuri za penalty 4-2 ibikatishije itike yo kuzokina urukino rwa nyuma. Mu rukino rwa nyuma Maroc izotana mu mitwe na Senegal yageze kuri iyo ntambwe itsinze Misiri igitsindo 1-0 cinjijwe na Sadio Mane mu gice cya kabiri c'urukino. Mu rukino Senegal yarushije bimwe bigaragara igihugu ca Misiri. Urwo rukino ruzoba ku munsi w'Imana igenekezo ya 18 isaha 3 z'ijoro, nayo bwo kurondera ikibanza ca gatatu ruzoba ku munsi wa gatandatu isaha 12. Kugira Maroc igere kuri iyo ntambwe mu nkino zo mu migwi yatsinze Komoro ibitsindo 2-0, yanganije na Mali 1-0, itsinda Zambia ibitsindo 3-0. Mu gice c'8 gishiri ca nyuma Maroc yatsinze Tanzania 1-0. Mu gice ca 4 gishiri ca nyuma naho itsinda Cameroon ibitsindo 2-0. Senegal nayo mu nkino zo mu migwi yatsinze Botswana ibitsindo 3-0. Mu rukino rugira kabiri yanganije na Republika y'Intwaro Rusange ya Congo 1-0. Nayo mu rukino rwa gatatu Senegal yatsinze Benin 3-0. Mu gice c'8 gishiri ca nyuma yatsinze Sudani 3-1. Mu gice ca 4 gishiri ca nyuma naho Senegal itsinda Mali igitsindo 1-0. Ibi bihugu uko ari bibiri bishitse vyose mu rukino rwa nyuma bidatsinzwe urukino na rumwe, ivyerekana ko atagihamana kirimwo kubona ibi bihugu biri kuri iyo ntambwe.